Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA mwitavye isango ry'amakuru yo kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya kabiri Rusama umwaka wa 2024 ayo nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Haravugwa amafaranga ariko arasabwa abanyagihugu ku nguvu muri komine Marangara intara ya Ngozi nk'intererano yo kubaka ingoro y'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ku rwego rw'intara. Abanyagihugu bakavuga ko bafise ubwoba n'amakenga. Itunganywa ribi ry'amashirahamwe hamwe no kwivanga kwa leta mu bikorwa by'abikorera utwabo gutyo bagatinya kugira ico bakoze ngo niyo mvo nyamukuru ituma menshi muri ayo mashirahamwe ariko arugara abahora bayakoramo nabo bakahatakariza akazi. Bivugwa n'ishirahamwe Parseme ikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Babafitiye n'ikiganiro ako hambere musanzwe mukurikira ku misi yose ya kane uyu munsi ikaza kubayagira ku mugirwa wo guhuhana imbazi mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa birana makuru mu gisata c'intwaro iruhande y'ububeshi no kuvuguruzanya hagati y'abategetsi ku ngorane y'ubukene bw'igitoro mu Burundi. Bamwe mu bategetsi bashiramwo n'agasuzuguro ku banyagihugu ibigaragaza ko atanyishu umuntu yo kwitega vuba kuri iryo kena ry'igitoro ivuye ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Eroge Divin Remesha. Iruhande y'ibinyuma n'ibihushane biramwa mu mvugo z'abategetsi kubijanye n'ikiri nyuma y'ikena y'igitoro gisanzwe ari naco nkingi mu bisata bitandukanye by'ubutunzi bw'igihugu. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD bakomokamwo wewe ntanyisha abona ko uyo mugambwe canke ubutegetsi bukomokamwo bafise. Reverend Ndikuriyo mu kiganiro aherutse gutanga kubamenyesha makuru mu ntara ya Ngozi araheze indwi abajijwe ibijanye n'igitoro yerekanye ko umugambwe arongoye uri ku butegetsi barazwi ishinga n'ivyo basigurira umunyagihugu atahura kandi kubw'iyo ndongozi ya CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu abanyagihugu bakenera igitoro mu mirimo yabo bitandukanye ya misi yose asa n'utibaza ko babaho. Ega nta mumwe kizovuri none igitoro kugura marundi ukaba n'ibitoki ukaba n'amateke rero umwene gihugu wese tuza kumubwira igitoro kivanye burya rero abanyagihugu bose barababwira ega bishobora bizi igitoro kigugwa amafaranga y'abanyamerika n'abanyaburayi. Ico rero tugisigura neza mugabo uciye ubifata yuko ari ingorane ngira ngo zigize ntibarivyo. Kiretse ivyo imvugo ya Reveriano Ndikuriyo yarumvikanyemo kandi agasuzuguro mu kwerekana ko ibura ry'igitoro ritobuza umunyagihugu kubandanya ubuzima. Kuva ngira ngo kuri kuntambara Ukraine cyabagize ingorane ubuhoho ngano na bado nta uzi yo zoherera Irani na Israeli bashobora gusanga ngaho mu karere hose ibitoro byose bihiye twagenda n'amaguru kandi mana yatanze ugenda n'amaguru kama kirazi ubu ni guhera gupinda. Ijo aramusi umugambo uri ku butegetsi abishikiriza mu gihe kandi hanaboneka ibushane mu siguro ku cyatumye ikena ry'ibitoro ribaho zitangwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganje wa mbere Jean ko buca baramutswa leta y'u Burundi. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo haca manifestation wacakerewe nka bino bya 2015 nacinda vyikorera iya koze biriya naho yagiye n'ibindi kwibura ry'igitoro ni kibazo tumazemwo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngaha nikihe nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni ivyubu ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatirwa kuva 2015. Mu makuru azokurikira FPA izobandanya ibereka ibinyoma n'ibihushane birangwa mu mvugo z'abategetsi baramutswa igihugu hamwe n'ingingo bafata zikandamiza umunyagihugu muto. Arakoze Eroge Divin Remesha. Mwarimweje kuvyumva mu ncamake gutanga amafaranga 6,000 ku mudandaza bakimyozi amafaranga 3,200 umunyagihugu muto amafaranga 1,200 nivyo vyaraye bitegetswe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine ya Marangara intara ya Ngozi ngo hubakwe ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara hongere hagugwe n'ivyuma bishikana amajwi kure bazokoresha mu kwiyamamaza. Abanyagihugu muri iyo komine batekewe n'ubwo
ubwoba kuko kuva kuri uyu wa gatanu uzoba atarayatanga ngo azofatwa nk'umwasi w'igihugu. Ni inkuru tubaza Eric Niyonzima. Harezenzwe n'igice amafaranga atangiye gutozwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Marangara y'intara ya Ngozi. Amanama yo kumenyesha abanyagihugu bo muri iyo komine ko bagiye gutangura kwishura amafaranga 6,000 ku mudandaza bakimyozi amafaranga 3,200 umunyagihugu muto amafaranga 1,200 kugira bubakwe ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara no kugura ivyuma ndangura amajwi bazokoresha mu kwiyamamaza muri CNDD-FDD yabereye ku mitumba n'amazone yose agize komine Marangara. Umwe mu bitabiriye ayo manama amenyesha ko hatanzwe itegeko yuko ayo mafaranga azotangwa n'abanyagihugu bose bataravye imigambwe barimo. Izo nama zabaye mu mazone yose muri komine Marangara ku mitumba yose. Buri tegeko ryatanzwe n'umutegetsi bw'umugambwe kuko byaje byanditse. Yarabisomye siwe yatanze itegeko yarabicumwe mu byateguwe. Bose barabivuzemo ko ari ngombwa ari gutanga amahera burundu uwo ari we wese udashaka kuyatanga azomenya yaja. Abanyagihugu muri komine Marangara batekewe n'ubwoba kuko kuva kuri wa gatanu uzoba adafise igitasi cerekana ko yishuye ayo mafaranga hategetswe ko azoca afatwa n'imbonerakure nk'umwasi w'igihugu. Rero guhera ejo kwa gatanu imbonerakure ni kuzibira hose ntihagire uwucaronka aterekanye ico gitasi. Benshi ubu baramaze kuyatanga nyene abariko barigagira nibo bashaka gufata nyene ku nkoni nyene bayarihe. Kuri ivyo ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umwe mu bari barongoye izo nama ariwe Mugisha w'Imana Bosco icegera ca kabiri c'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Marangara. Eric Niyonzima umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atera kamo abagwizatunga gushwa baduka ari benshi mu kurangura no guhingura umwimbu wabaye umusesekara mu Burundi kugira ngo ntiwononekare. Mu ijambo rijanye n'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi yashikirije abarundi, Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko ashimishwa cyane n'umwimbu wo muri uyu mwaka w'uburimyi ndetse abashoye umusesekara muri kino gihe akaba ataco binona. Kurikire umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Twirimbuye tutibabarira ayo kandi tutifyeta ibitanuze dusanga uyu mwaka twawimbuyemwo ivyiza bitari bike. Ivyo navyo muri rusange tukabikesha ukuntu abarundi bahinduye uko bahora biyumvira. Kari igisata c'uburimyi cari caherewe abitwa bakene abiza amashure bakagica kure. Umurimyi bamwita Nyarucari none ubu n'abakire baracijukiye kuko babonye ko ariho koko hagwiza umwimbu. Ubu abarundi basigaye bahurumbira gukorera hamwe mu makoperative uko batahora. Mbere barijukiye n'ubwenge bwo guteranya amatongo kugira bakorere hamwe. Mu gisata c'uburimyi umwimbu warabaye mwiza cyane uko so kwihema. Abarosa kabiri mu gushora umusesekara barabizi. Mbere nganje ntera kamo abagwiza tunga bahingura kuja kugivi kugira ngo bahingure umwimbu ushobore kubikika no gushorwa ku masoko mpuzamakungu. Ukuzimangana no kugenda kagirire biriko biba ku mashirahamwe atandukanye yo mu Burundi niyo mvo y'ubukene bukabije burangwa mu bakozi. Ivyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana haramutswa ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike kwiterambere rirama. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane akabona kandi ko ahanini ukugara kwa ayo mashirahamwe yose kuva kwitunganywa ribi ry'ibikorwa vya leta ahidasiba no kwivanga mu bikorwa by'abikorera utwabo ibituma benshi batinya kugira ico bakoze. Dutege yompi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Mu gihe harayahimbajwe umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ishirahamwe Parseme ryagize rishikiriza ditanga interano riravye ingene ibijanye n'akazi n'agashomeri vyifashe mu gihugu. Ubwa mbere agashomeri kariko kagwira mu gihugu kubera iki? Ubwa mbere raba aya mashirahamwe akomakomeye ariko arahera asambagurika umengo agira atujane akagirire
izo za Sosumo, izo za Onatere, izo za Braudumengo zitagugoyagoya, amashirahamwe yarahaye ico twokwita iteka Burundi leta akaba ari karagenda. Ayo rero agiye ari karasuka abantu mu mabarabara, ari kasuka abantu mu gashomeri. Ikigira kabiri, abarimu abaganga badashobora kuronka akazi muri leta, kandi leta yari bakeneye, ugasanga abarimu ntibakwiye, abaganga ntibakwiye, abaforoma ntibakwiye, kubera gutunganya nabi ajya amafaranga leta ikoresha kugira affectation budgetaire nziza, ugasanga abantu ntibabahaye akazi ngo baje gukora, kandi bari bakenewe mu bisata bitandukanye ari kuja kwigisha cyane. Ubugira gatatu nico bita environnement des affaires muri iki gihugu. Leta ikunda vuga abantu ngo baje ku mirimo, abantu baje ku mirimo hari ikorwa leta itegeza kubakurira mu nzira. Ibibazo by'amatara, by'amazi, by'amabigaruka, ibibazo by'ubutungane, ibibazo by'amadovize, ibibazo by'ingene abantu baronka amadeni muri ba, ibibazo nkoramutima bibuza abantu kucinya imitahe ndetse n'abanyamahanga kwinjiza imitahe muri iki gihugu cyacu. Leta ikwiye kugira icyo bita liberalisation économique, ireka abaprive bakore bidegembye, ndetse kuzirisuka mu bikorwa by'abaprive by'abantu bikorera utwabo, iza kubagora, ibasita, ibagira amananiza, ugasanga ibyo bari gukora n'ishaka kubikora igaca ibikora nabi, hanyuma ugasanga uko leta izirivanga mu bintu ibikiraho akaryo abo bantu bo mu ntwaro bashaka kununuza abandi bajya ibyo batabiye akuye. Ni ikintu gihanze iki gihugu cyane. Vyongeye ku bwa Faustino Ndikumana, ibintu bigoye bikiriko kuko atabikorwa by'iterambere ry'igihugu bigaragara bigikorwa mu gihe ari byo byahora bihakazi abatari bake. Kuri ivyo uwo arongoye Parseme avuga ko ibintu vyononekaye mu bisata bitandukanye kuko atabumenyi bukwiye bugitangwa mu nyigisho kugira abantu bashobore kwibeshaho. N'ubu dusubire twumvirize umukuru wa Parseme Faustino Ndikumana. Ikindi nungene leta idashobora kuronka uburyo bwo gukora ico bita travaux himo. Ni ibikorwa remezo vyinshi, amabarabara yarasubiye inyuma, ibitarugwa, ibikorwa vyinshi by'ukorwa by'imiyaga nkuba. Yaba leta irondeye uburyo hokozwe ibikorwa nk'ivyo vyinshi, ivyo bica bikura mu gashomera abarundi benshi babindi mende, abo barundi uruguru badashobora kuronka akazi kubera n'ivy'uburimi vyonyene bidakwiye, bidashobora kuboka umwanya ukwiye mu mwaka. Hanyuma amabari karakora ugasanga abantu barazindutse bazanye ibipawa biriwe barakora les travaux publics aho tentative z'amenye ko bavyika ibikorwa remezo byinshi bituma babanyagihugu bato qualification nto ibaronga ubuzi. Ivyo byose urabona ubu ntibiriko birakorwa. Hariho n'ikindi rero cyo gutanga inyigisho zikwiye nziza, formation de qualité, ugaruka rufise ubumenyi bukwiye, kuko ufise ubumenyi bukwiye ni uronka akazi, ufise ubumenyi bukwiye ni ushobora kugira ico wimariye, uzi icyo ushobora gukora. Iyi ndero igenda isubira inyuma rero n'ubundi igenda izobuza ugwaruka kugira ico wimariye, n'ingene ushobora gushinga amashirahamwe gishinge, n'ingene bashobora kuruha akazi mu gihe basanzwe badafise ubumenyi bukwiye. N'ibire vy'igiturire vyiraye bituma tungana mu gipolisi, abajejwe intwaro usanga bariko bararemera cane, abantu bariko barihangayikira bikorera utuntu twabo. N'ibi vy'uko usanga abakadro muri leta aribo bashaka gukora ibintu vyose, abadana ngo basanga ariko barasita abantu, batusanga mu gihugu nta na concurrence ihari ngo abantu bakunde gukora, abantu bakaba découragé. Ikindi rero leta yoraba ni ibintu by'ibiciro biriko biraduga bituma yabakoze aho bari yabikuru y'abagenda gabanuka cyane, bagatakaza ingufu zo gukora. Urabona utusanga ibintu biriko biragenda nabi, ugasanga kumbura y'abakozi ntibitaha imirimo neza kubera ibiciro bituma bariko barahangayika hirya no hino. N'ibi rero by'amanare byanyivuga kuva kera mu mashirahamwe, leta ibamwiye kure mu nzira iti mugabo ntibije mu nzira, byo navyo usanga biriko biratirimutsa ariko hakorewe akazi ka leta. Twibaza yuko mu bijanye n'abakozi n'akazi leta ikwiye gushiraho umwanya wo kugira deba zikomeye kugira barabe ivy'akazi n'ingene by'imirimo byifashe, kuko uravye n'ibi vy'amarotrete ingene bimeze urabona neza yuko bitaratomoka. Haravugwa ibiko vyokunda ngo abantu bazoshikira imishahara bahorana, ugasanga hageze kubishira mu nzira ugasanga ni kibazo. Twibaza rero yuko naho bahabaye umunsi mukuru hatobura ingene leta yoshiraho uburyo bukura abantu baharira neza bagagira ibyo batereye kugira ibijanye n'abakozi n'akazi bitera imbere muri iki gihugu.
ivyo Faustino Ndikumana habishikirije inyuma yaho kuri uyu wa gatatu hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Nyuma y'akaruhuko amakuru twabateguriye arabandanya. Nagira nsabe imbonerakure mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonyine. Eliya aracahema nanjye ndacahema, tubaforme tubize leta idufashe. mbe muravyibuka umwasi ngene haravuga ngo turiko tubigisha gisoda, ahubwo tugira tukibigishe rero. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye, umwe wese yubaka ajazikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere. Kazindukiye muri zone Maramvya aho bita muri Sobel, umwe wese batora akagunira bagaca bamuhereza kaba karimwo umupanga. Munyuma bavuga ati twabatumye ko kugira ngo tubahe ibikoresho ibikurikira muzobibwirwa n'ababarongoye. Rero kugeza ubu turarindiriye amategeko baduha y'ivyo bikoresho, kuvuga imipanga baduhaye icyo dutegerezwa kuyikoresha cyane cyane abari ku mipaka. Mujanye n'umutekano, uruganda rwa radio RPA warashoboye kumenya abantu 23 bishwe mu ntara 9 mu zigize igihugu mu kwezi kwandamukiza twaraye dusozereye. Muri abo bishwe harimo abakenyezi 5 n'abana 2. Idonido na Dani Claire iratwumva. Intara c'ibitoke nizi imbere y'izindi hishwa abantu 5, igakurikirwa n'igisagara ca Bujumbura hishwa abantu 4. Intara za Rumonge, Kirundo na Gitega hishwa abantu 3 muri imwe. Intara ya Bubanza hishwemwo abantu 2, nayo mu ntara ya Kayanza, Makamba hamwe na Rutana hishwa umuntu umwe muri buri ntara. Bose hamwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya n'abantu 23 bishwe mu ntara 9 mu zigize igihugu muri uku kwezi kwa kane guheze. Muri abo bishwe 14 batowe ari biziga mu ntara za Cibitoke, Gitega, Bubanza, Makamba, Rutana, Rumonge hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Muri abo bishwe muri uku kwezi kwa kane guheze 9 batemagujwe imipanga mu ntara za Kirundo, Rumonge, Cibitoke, Kayanza hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Muri uku kwezi kwa kane guheze umuntu umwe yarishwe arashwe mu ntara ya Gitega. Muri abo bishwe muri uku kwezi kwa kane twaraye dusozereye harimo abakenyezi 5 bishwe mu ntara ya Cibitoke, Kirundo, Bubanza hamwe na Kayanza. Harishwe kandi abana 2 mu ntara za Bubanza na Rutana. Ukwagirizanya uburozi, amatati y'amatongo nayo mu miryango hamwe n'ubusuma nivyo vyagiye biribonekeza ko ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Tubandanirize mu gisata cy'ubutungane guca ku biti no ku mabuye ngo bikunde muganga Christophe Sahabo aburanishwe mu idonido na sentare nkuru ya Muha ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko Sahabo adafunzwe yagirizwa amakosa yoba yarakoze ahubwo afunzwe kumvo za politike. Bivugwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima inyuma yaho urongoye sentare nkuru ya Muha Nadine Nahayo arungikiye abakozi n'abacamanza mu bihoro rikuru rya Ruyigi ngo baburanishe urwo rubanza mu Gurumasha. Uyo asanzwe akurikiranira hafi iyo dosiye akaba yahamagariye ubutungane bw'u Burundi kwisubiza umutamana bureke kwama burenga amategeko nkana kandi aribwo bwari bukwiye kuyubahiriza. Umushingwamanza Gustave Niyonzima: haraciye amezi ababuranira muganga Sahabo Christophe bari bashingishije urubanza muri Gasamburamanza kuvyerekeye ububasha sentare nkuru ya Muha yoba ifise mu kuburanisha mu manza z'ivyaha idosiye irimwo amatati y'abasangiye imitahe bishira hamwe kira hospital. Rero iyo dosiye ubu unye iri ku nimero RPC 5977 ikaba iri muri chambre de cassation de la Cour suprême du Burundi muri Gasamburamanza mu gisata ca Gasamburamanza canke sentare ntahinyuzwa yo mu Burundi. Iyo dosiye rero yashizweyo kugira berekane abo baburanira muganga Christophe Sahabo ko mu manza nk'izo z'amatati mu bijanye n'ubudandaji
ahanini zitategerezwa kuja kuburanishwa mu vyerekeye imanza z'ivyaha muri sentare nkuru ya Muha. Rero iyo dosiye n'ubu ntirashingishwa mu ntahe y'icese ngo iburanishwe. Rero igitangaje itariki 25 z'ukwa kane mu 2024 sentare nkuru ya Muha yararungitse abakozi bayo baja mu bibohero rya Ruyigi kumenyesha muganga Christophe ko azoburana mu idonido ry'urubanza rw'ivyaha. Hama mu nyuma niho yaheza akababwira ati habanamba hari urubanza tukirindiriye ruri muri Gasamburamanza jewe ibintu ntavyo nakira. Rero amategeko ntavyemera na gato kuko twisunze ingingo y'154 ya Code de l'organisation et de la compétence judiciaire ntivyemera ivuga yuko nyangingo hategerezwa kurindirwa ingingo ifatwa na Gasamburamanza mu vyerekeye ko iyo sentare ya Muha ifise ubwo bubasha canke itabufise. Rero umuntu agaca abona yuko hari ukuboko ko mu gisata shingwa ntwaro kuguma muri iyo dosiye nk'uko vyamye kare. Ni ibintu rero duca tubona ko harimwe ibibazo kandi iyo sentare ihengamye. Aha mwomenya ko muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 yose mu buroko ariko akaba atari bwigere yemererwa kuburana kubera ko umukuru wa sentare nkuru ya Muha ariwe Nadine Nahayo yarahiye akarengwa ko urwo rubanza ruburanishwa icese kandi mwidonido. Ivyo akora hawa amategeko n'abamukurira. Abatari bake rero bakaba baratangajwe cane no kubona umupfasoni Nadine Nahayo yisubirako bukwi na bukwi ivyo babonamwo inforo yo gushaka guheza mu mvuto muganga Sahabo mu ntumbero yo gukingira ibicocoro bivugwa mu inyuruzwa y'urufovya rw'amafaranga y'ibitaro Kira. Muri yo hakaba harimwo n'umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika. Ivyo bitaro vyari vyahawe n'igihugu c'Ubudagi nk'imfashanyo yo kurwanya ikiza ca COVID-19. Nagira nsabe imbonerakure mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonyine. Eri yaracahema nanye ndacahema tubaforme tubize leta dufashe. Mbe muravyibuka umwasi ngene aho aravuga ngo turiko turigisha gisoda ahubwo tugira tukirigishe rero. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yongeye ati abasi bariho wubake ugavye. Umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere. Kazindukiye muri zone Maramvya aho bita muri Sobel. Umwe wese batora akagunira bakaja bamuhereza kaba karimwo umupanga. Mbonye bavuga ati twabatumye ko kugira ngo tubahe ibikoresho ibikurikira muzobwirwa n'ababarongoye. Rero kugeza turarindiriye amategeko baduha ivyo bikoresho kuvuga imipanga baduhaye icyo bitezwa kwikoresha cyane cyane abari ku mipaka. Nkuko vyama buri munsi wa kane uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukaba tubaganirira ku mugigwa wo guhuhana imbazi. Numwe mu migigwa y'abageni inyuma y'ijoro rya mbere barushinze. Ikiganiro tugishikirizwa na Josiane Muzaneza. Ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ugushinga urugo ryamye n'ubu kandi rikiriko ari ibanga rikomeye cane. Iryo banga ryabangirwa ingata kuko kenshi abarushinze bahura n'inzitizi zitari nke ariko bakagerageza kuzitorera umuti mu rupfasoni kandi mwibanga ntangere. Ugushinga urugo rero byajana n'imigigwa itari mike harimwo no guhuhana imbazi. Ivyo navyo bikaba byasigura hanini ko abageni bemeranije kurushinga rukaguma. Mbega none imbazi ni iki? Uguhuhana imbazi vyasigura iki? Vyakorwa gute bigakorwa nabandi? Ibi nivyo tugire ngo tuganire ko mu kiganiro cy'uyu munsi aho tuza kuba turi kumwe n'umutumire umwe rudende ariwe Nduwayezu Eric, umurundi aba mu mahanga akaba akurikiranira hafi
ibijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Kino kiganiro mukaba mugishikirizwa na jewe Josiane Muzaneza. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Ndasubiye kubaramutsa. Nk'uko abatari bake musanzwe mubizi, aho hambere hahise ugushinga urugo rwari urubanza ruhambaye cyane mu buzima bw'abageni bo nyine ubwabo, eka no mu buzima bw'imiryango yabo uko ari ibiri. Ariko cyane cyane ijisho barishinga cyane kuruta ku mugeni, ubona ko baba baramugendereje cyane bakamenya uko yitwara mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ariko naho biruko hari ivyo batashobora gusuzuma. Ivyo navyo nukumenya niba yagiye mu Burundi akiri umukobwa canke zaramaze kona. Iyo basanze rero yaratiriganye, akenshi byaraheza bikazana icuka kibi no kwirukanwa kirukanwa. Mbega none iyo bishitse umugeni bagasanga atakiri isugi, byaraheza bikagenda gute? Inyishu tuyihabwa n'umutumire wacu Nduwayezu Eric, umurundi asanzwe akurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga by'Uburundi. Ni gake umugeni yagenda yaramaze gutukobwa. Mvuze ni gake mugabo mwumva gake byarabaho. Mugabo ntibyari bwenyuze niba muri iyi myaka. Mu gihe rero umuhungu agize umugeni agasanga ijambo bakoje bavuga zaronye, agasanga zaronye, ukuntu yabigaragaza yarareka bakaza gutwikurura. Baje gutwikurura rero hariho igiseke bahava bakashiramo inzoga, bavuga ko inzoga barungikiye ababyeyi b'umukobwa. Iyo ntuzi ico giseke rero bakahava bagaca bashiramo umukenge bakamukenge uciye epfo na ruguru. Bashika rero ababyeyi b'umukobwa iyo nzoga basubirijwemo, ubwo ntibasubirijwemo ije iva iw'umukwe cyangwa umukobwa wabo, barumura ico giseke basubirijwemo iyo nzoga, basanga arimo umukenge uciye epfo na ruguru, nta kindi kintu cabigaragaza. Nico kandi nta n'ikindi kintu nta kindi kintu baba bisiguye, bacabona neza yuko umukobwa wabo yagiye karabaye, yagiye kubaka atakiri umukobwa. Ivyo rero ko vyahanishwa umuhungu ico yakora yaba yamaze kubigaragaza, nkima y'iminsi mikeya yarirukana umugore. Abi wabo se nyina bari babazi ikintu cabaye icavize wabo, canke bo nyene bagahava bakitanga batireka tutarambara ibara no hanze ngo mu kibano bamenye icabaye, bagahava bakarubika nk'inka. Iyo nka rero niyo zahagira ubwo ntiyaraheze ikaze gukura, yasa n'uko uje gukura ishe ku mukobwa wabo, cyari giturire mu bisanzwe, cyari giturire mugabo ibintu bitabaye biri ku mugaragaro. Ariko mugabo nk'abantu bazi ibintu n'ibindi, urabona yuko uti uyu muntu none ga ni gute ko agize ubugeni ntari iminsi yari bwahace akabutagira uti yakoye inka none bageze kumuha indongoranyo, kuko indongoranyo nayo ico inka bita indongoranyo nayo yari ifise hari igihe vyamara ni mu byigwa byajana navyo nyene. Mugabo nta kuntu umuntu yoba yagize ubugeni mu ndwi heze canke mu ndwi zibiri ziheze ngo ace haza inka ivuye kwa se uko gabiwe. Ivyo rero nk'abantu bari bazi ico vyavuye ko bagamba bakabitahura nawe bitabwirwa hejuru, mugabo vyaramenyekana. Nico rero ico gihano umuhungu novuga nti yaheza agahabwa umugore uca umugeni wiwe. Hama rero bo kwa se uko no kugira ngo bikize ice, novuga nti bafukere ice banduye ko umukobwa wabo agenda atagikwiye nk'uko babivuga yagiye zaronye, n'abaheza nico cyaho rero baheza bakarungika bagaha inka umukwe. Nkiri ngaha nyene ku ivyo navuze vy'indongorano nk'abantu batazi ico bisiguye, umuhungu yaba yakoye inka hageze yuko yabyaye nk'imfura canke ubuheta, iyo nka yaba yarakoye nayo yabigeze kuvyara, kenshi rero iyo ajanye ubuvyeyi bwo ku mwana w'imfura canke ku mwana w'ubuheta, ajanye ubuvyeyi kwa sebukwe baraheza bakabagabira bakabaha inka, kubera ko bakoye inka. Iyo nka rero babahaye niyo yitwa indongoranyo. Bishitse nayo bakoye ikaba yari ishashi yatevye kwima, kumubona nk'abo mvugize Imana birakunda, agize ubugeni mu mwaka umwe abyaye umwana w'uriza. Bishitse naho nk'ico gihe ku mwana w'uriza iyo nka bakoye iyo nyana bakoye ikaba itaye bwagire kuvyara, baheza bakabagabira bakabaha mu zindi nka zisanzwe ngaho mu rugo. N'utaba muri ico gihe yifise yagerageza uburyo bwose akayironera, kuko indongoranyo utabonetse vyaratera induru cane muri uyo muryango, n'ibintu kikaba ari umenga ni n'akagaye. Hanyuma kandi n'uwo mugore yaraheze akamererwa nabi mu rugo, kuko yakubitwa, sirovuga ngo yakubitwa iminsi yose, ariko mugabo yakubitwa kenshi.
umugabo amukubita amubwira yuko yamukoye inka mugabo ko atandukanye bamuhaye aho rero kugira ngo rero umupfasoni muri ubwo rugo akire amahiri ni uko ab'iwabo bahavana bagaheza bakatanya inka y'indongoranywa mu gihe uwo mugabo n'uwo mugore bajanye ubuvyeyi ku mwana w'uburiza canke ubuheta. Burya urugo ni babiri nk'uko umugabo yanegura umutambukanyi wiwe n'umugore rero vyarashika akanegura umunega wiwe mu minsi ya mbere y'ubugeni na cane cane kw'ijoro rya mbere. Akenshi bikaba vyava ku kudashobora kurangura amabanga y'abubatse nk'uko umutumire wacu agira ngo abitwiganire, aho muza no kumva naho nyene ingene babitangaza n'uburyo bagerageza gutorera umuti iyo ngorane. Ibinegurwa rero ntivyaba ku mukobwa wenyene ngo nuko kumwene nuko basanze agiye zaronye. Yego nawe nyene agiye akirwa bikwiye akiye ataratuka hanyuma bigashika naho kumburi y'ubwo busubira amaze kubutsa bigashika uwo yagiye ko umugabo wiwe kuko intango nkuko babivuga mu kirundi bati intango yamigora, bagasanga uwo mugore uwo mugeni agasanga umugabo wiwe yagiye ko ntaco ashoboye kumara muri iryo joro rya mbere. Bugiye baje gutwikurura abandi bakobwa barabaza umugeni bati mbe vyagenze gute, agaheza akababwira mu ncamake ivyo arivyo, akababwira ati wa muntu nasanze ahubwo naje ku mwana nta mugabo. Bene kubibwirwa rero haba hariho imvyino burya nuko barundi kenshi niyo mu manza dukara kumviza umudiho gusa tutumiza amajambo ariko aravugwa, ariko burya amajambo imvyino zose canke indirimbo bivanye n'igihe cayo, ijambo kuri ryo rifise ico risiguye kandi rinyura cane. Umuntu agerageje gukurikirana ijambo kuri ijambo ku rindi asanga arimwo inyigisho, kuko si ibintu vyo kugira ngo bariko baratamba umudiho waryoshe bariko barakwita umugere bagira iki n'iki. Abo rero baje gutwikurura baciye bagace yuko uyu mugabo ataco yari amariye umugeni, baraheza bakamuvyina bamuvyinya bakavuga yuko bata umugabo ari akagabo, ko ari umwana, ko ari ikimajambo gusa yo kumugaya, kandi abantu bari ngaho uye baravyumva baca bamenya ikintu caraye kibaye. Uyu muhungu rero mu gihe mu nyuma bihavuye uvuga nti ubwoba bugahera, gava igikorwa yaneguwe ko ataco yamaze ahavuye akagishobora, ntibaza gutwika kugira kabiri ngo bongere bavyine, mugabo icabigaragaza mu nyuma nuko yahava bakabona neza ko kumbure mukiwe nyuma y'igihe yibungenze. Ariko rero ivyo haraho vyavana n'ubwoba, cyangwa ntibivana n'ubwoba ko nivyo birabaho n'ubu, kiretse gusa mugabo ko bidaheza ngo bivyinwe bishirwe ahagaragara. Mu gihe rero bivanye n'ingwara, biravana n'ingwara, kandi iyo ngwara kenshi haraho itanavugwa ngo ikire, umugore yarahava mu nyuma agatekerezwa akagenda kugira ngo ati urugo jewe ntaco naje kurukoramwo, n'iwacu nararya none ntaco mbona naje kumara ngaha, agahava agatekerezwa akagenda. Nawe umugeni uvuga nti aje agasanga umugabo we nta kuntu ntako bimeze, bitavuye kuri ivyo bintu vy'ijoro rya mbere gusa vyanse, mugabo murumva yuko ari ijoro rya mbere gusa ryanse ivyo gusa. Ikibi nuko umuhungu bamuvyina baje gutwikurura, hama abantu bakamenya ko ataco yari yamaze. Umugabo rero biheranye n'iryo joro rya mbere bikwirana baje kurikira bikagenda neza, cyaba ari vyiza nyene. Nahana murumva yuko bishitse kure kumbure vyatumwe n'ingwara, mu vyo vyava bikagera aho umukumure havuga ati ikiba kigiye. N'ubu ikiganiro nako hambere nk'uko mwavyumvise turiko tuyaga ku nzitizi zitambika imbere y'abageni bashasha hamwe n'ingene bavyifatamwo babifashijwemo n'imiryango yabo. Iyo rero abageni bamaze kumenyerana bakanatorera inyishu ingorane bahuye nazo mu ntango z'urugo rwabo, baraheza bakabigaragaza mu gukora umugigwa wo guhuha n'imbazi. Umutumire wacu Nduwayezu Eric akaba agira tuyagire ingene uwo mugigwa wakogwa hamwe n'ico wasigura mu vy'ukuri. Aha atangura asigura icari c'imbazi. Imbazi ni imizi y'ivyatsi canke ibintu imizi bigomba kumera nk'ibiti vyama mu ntuzi bimera mw'ishamba. Ishamba kenshi usanga ahantu hegereye umwonga.
ivyo vyatsi rero nobigereranya n'ivuze bigomba gushusha n'ibishushu. Imizi rero y'ivyo bintu bita imbazi niyo bagira bayimba bakayanikira, bamaze kuyanikira bakayisya. Mu kwisya rero ntibayisya ku rusyo rusebwa ko ibigori canke ingano vyo kurya umutsima canke ngo basya ko impeke zo kwenga inzoga. Ni imbazi bazisya kunze kwibuye. Imbazi rero bazikundira zimota neza cane, zagiye zisubirirwa n'ibintu vy'ikizungu bagiye biza abantu bihuhera canke bipompa, ugasanga rero niyo umuntu akiri kure akamoto kagira umuyaga uzana kumva ko uyu muntu atamirana. Guhuhana imbazi rero umuntu ashobora kubaza ati rero vyaba bifise isiguriye. Isiguro vyaba bifise mu gihe abavyeyi bariko bahushe imbazi abana kwari ukubifuriza imigisha, bavuga ngo baze bererane. Hanyuma n'abana nyene nabo nyene babageni guhuha abavyeyi, aho umuhungu yahuha se na nyina, umukobwa yabaye umugeni nawe agahuha se bukwe nayo nabukwe, nawe nyine kwa kwifuriza imigisha abavyeyi kugira ngo baze barambane. Umugenzi wo guhuha n'imbazi uko uwo mugirwa wagenda, umuhungu yaragize ubugeni yahapfa agategura inzoga, muze bakamutegurira inzoga mu bindi agaheza bakajana n'umupfasoni w'umugeni baba bakiri no mu nkinga ko babaye bagize ubugeni. Iyo nzoga bajanye mu bindi bagiye mu kuramutsa abavyeyi, bakaca bashika mu nzu y'abavyeyi, iyo nzoga iri mu bindi bagasuka bakakurako nkeya bakayishira nko mu mubehe canke mu rwato. Iyo rero bashize mu mubehe canke mu rwato baca bivanga n'imbazi. Bayivanze n'imbazi abavyeyi bagakwega iyo nzoga nyene iri mu rwato canke mu mubehe bakayibunda mu matama, bakakubundika bava kubunda canke kubundika mu matama, bakaca bahuha abana bati ese ukwibonera abana. Wa muhungu yaragize ubugeni no mu kiwari mu kazana w'abavyeyi bagiye kuramuswa n'abagava make novuga nti abageni nabo bakaca bakwega iyo nzoga nabo nyene bakayibundika mu matama, bakaca bahuha. Urumva umwe yahuha se, hanyuma umuhungu yahuha se na nyina, uwo mugeni nawe muwe yahuha aba ari musebukwe nayo nabukwe canke abari mu kibanza ca sebukwe nayo nabukwe, nabo bakaca bagira bati ese ukwibonera abavyeyi. Mu bavyeyi bavuga bati ese ukwibonera abana, hanyuma abana nabo bati ese ukwibonera abavyeyi. Uyu mugirwa rero n'ubu yocabaho kiretse gusa ko atambazi bakivanga n'inzoga, kumbure benshi muhamuvyumva nk'iyo bariko baramukanya bagira ngo ese ukwibonera abana, abandi ese ukwibonera abavyeyi. Ivyo rero kumbura hari benshi bapfa kubivuga batazi inkomoko yavyo, batazi n'ingene vyagira n'imituba vyajana. Ego kese gusa kwimbaze kuri kino gihe n'iki kibaho, ariko muri amajambo yo mu kubikoresha. Ndetse namwe bakunzi mwariko muradukurikira, nino ngaho ikiganiro c'uyu munsi giciye kigarukira. Twizere ko mwahungukiye ibitari bike. Reka nshimire mwebwe mwarimo duteze yompi, nshimire ariko vyimva mutima umutumire Ndubayezu Eric yadufashije kuremesha kino kiganiro. Tuzare muzaneza nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kuroramirwa mu banyu no mu vyanyu, mugira aho muba mubahwe. Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabanya. Ako hambere ni hano rero ku kiganiro ako hambere dusozereye amakuru yo kuri rino genekerezo rya kabiri Rusama umwaka wa 2024. Nabashimiye mwebwe mwariko murayumviriza, abayegeranije hamwe n'abatumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ninge ko mugira ibihe byiza aho muherereye.